bakunzi ibikorwa bakunzi biterambere bakunzi ibikorwa bitwawe ni kuri Pam Channel TV yanyu iri soin na soin ikiganiro ni ku job. Uyu munsi twashimiye kugendera bamwe basanzwe bagwina ibyo kubaza abasha n'umunsi we twagendeye aho basanzwe bakorera hano mu gisagara ca Bujumbura ku Mutangano. Gumana natwe kugira ngo tumenye vyinshi kuvyerekeye umwuga wo kubaza ku job. Tuko tayari. Kesa. Ah oui? Ça va? Niko bien kabisa. Niko safi. Ni bien sana. Ndabibona vraiment ariko meme uko tayari kabisa. Tuko bien. Tuko tayari. N'umuseni gukora abasha n'akayasho. No gukora kugira turondera ubugari bw'abana. N'ubundi cyo cyatuzinduye vraiment. Yego. None Krese ko twagusanze ngaha wowe uri nkande ngaha anye usanzwe kora iki? Muri make nsanzwe ndumubaje kandi nkaba n'umukuru w'ababaje muri koperative Kome Magi. Okay. Nziza cyane. Numva yuko uri umuchef vraiment. Akarere kose agatukontora ni gwawe. Yego kwe. Kome Magi mu majambo yose bisigura iki? Kome Magi ico gisigura muri make ni mu gifaransa ni coopérative de menuiserie du marché Gikungu. None tama Kresa. Sa. Ibyo busangata. Jewe. Ego. Twe dutonda hakiri sizeri ibora 15. None hunga musanzwe mukora ibiki ko tubona umenga mukora ibintu byinshi bitandukanye tubya nka bikinya musanzwe mukora ngaha? Oya mu bisanzwe ngaha dukora ibintu byinshi cyane. Duhera ku bintu by'abato bato tuvuge udutebe two kwicarako amasheze tukaduga ububati amasaro tukaduga amasaro ministre tukakora imiryango tukakora mu bwoko bw'ububati harimo amagarderobe harimo ububati bw'amateleviziyo harimo ububati harimo n'amameza dukora amasaro amanje amasaro harimo amasaro bwa mbere nayo nyene ari ubwoko obutari buke hariho za saro ministre hariho za saro jo commence rapi hariho za saro grand modeli na petit modeli umva amasaro nayo nyene nka byose usanga hari biri ubwoko bwinshi byo dukora ngaha. None ikiciyumvo cyo kubaza gukora job yo kubaza yakujemo gute byagenze gute ushaka kutubwira ukuntu ugende go rwagenze kugira utangure uyu mwuga? Nari nsanzwe negereye nari nsanzwe ndiko ndabandanya école technique nari nimirije mbere nko kuyiheza hanyuma nambara itugejeje hagati turembeje niho twabona neza kuko dutegereza kubandanya mu buzi twategerezwa kuba twariko turiga hanyuma kubera ku gatumba hariho nabandi babaza mwishamba iyo twahunze ntangura naje kuza ndajana nabandi dusatura imbaho gasatura nk'ibiti kugira ngo tube turarabe ingene tubaho nukuvuga tumaze kuronka imbaho niho naciye mvuga ati kwaka kazi nari natangwa kukiga direka rero nanje nze ndagakora ndatangura ndagakora rero ndatangwa kubaza. None kuri uyu mwuga watanguje amahera ngana gute nakugana kwa dukurikira avuga ati kumbe yahereye hasi bageze ahandi hantu watanguje amahera ngana gute? Muri umwuga novuga ati nta mafaranga natanguje kuko natanguje ingufu gusa. Ingufu? Natanguje ingufu. Nta mahera ntaki imbaho usanzwe zifitiye cyane byagenze gute? Ahubwo twarajanye n'abandi bantu turasatura ibiti hanyuma mu nyuma baraza barafasha turafashanya ndasatura byiwanye nanje kuko naje hariho kuva n'imbere y'igihe na general hariho ubwoko bw'ibiti twakunda gutera bita imyungo ubu bayita imirera abana kuko n'ibiti byanyaruka gukura byaba no mu bitoyi no kuvuga ubonye hambavu yawe hari hababaji bamaze gukunda ico kintu c'igiti nawe waragikundisha ukaje usanga wagiteye hama niko gucana ngene ndafata igiti kimwe ndagisatura no kuvuga nsatuye nk'imbaho nacafata n'amashami yaco nayo ngaca ndayakoresha umupanga nkayahondagura nkayagiramo nk'amaguru y'intebe bene uko ngaca ndabikora uko nyene hama za planche nazo ngaca ndazikoramwo amasaso yazo ngaca nkura ndonka amatabureti ameze neza. None watanguriye he ahanye wahaje gute uzokorera ngaha watanguriye he washitse ngaha gute? Natanguriye imuhira niho natanguriye kubaza. Muhira he? N'ahantu hitwa mu Gasarara haruguru nyene ku nkengera tujanye ururuzi ntahangwa hariho urundi ruzi Gasarara ni nko mu maja haruguru yabo nyene.
hamucuraza ino. Oya sinashotse nza harageze igihe tugashora ibintu ngakora ibintu ngashora nko mu Buyenzi shitse mu Buyenzi no kuvuga barandangura canke nteretse bakangurishiriza mu kuza ngaha rero harageze igihe ndabona ivyo ndiko ndajana hari igihe babifata nabi mu Buyenzi canke bakampuduhera biyumviri nanje haragera igihe mbona umenga ati ibintu navyo nyine ntibimeze neza niko guca mfata rero imigambi iti mbe hasha nani nokora gute turahura n'abagenzi bakeyi bari basanzwe nabo nyene kera barakorera kwijabi hatarasambu ubu hanyuma baravuga bati burya rero murabona kuko isoko yasambutse kwijabi hariho abafundi batagira aho bakorera timubona two kwiyunga ama duca turaja hamwe turiyumva ico gihe nari mfise isaro ministre bame isaro zisanzwe zibiri imuhira nakoresheje amaboko hanyuma ndazifise naje noshora kujamo bo ico gihe rero turaza turakoranira ahantu hamwe turaja hamwe turagira amanama inshuro gatatu turumvikana amafaranga umuntu wese ategerezwa gutanga kugira turihe muri meri no kuvuga twaragiye tugabisaba turariha amafaranga twegeranije no kuvuga nk'umutaye kumwe wame uvuga ati umutaye wo baratangutse no kuvuga twaregeranije anya umwe wese ibihumbi 120 ibihumbi 100 byari byo kurondera aho hantu n'ingene twahategura ama bibiri navyo byari byo ushaka gusoma agacupa cyangwa gusangira nk'agakate muri iyo nama kugira ngo bimere neza. Okay, ndashaka utubwire izi mbaho mukoresha ngaha ibiti mubikurahe kuko urabona naho duherereye go hari ibiti mugabo sinzi ko ari bose nibaza ko ari ibintu mukoresha ngaha mubikurahe. No kuvuga ibi biti dukoresha murabibona si biti ni imbaho. Izi mbaho ubu uye ziva mu intara ifise ibiti yose urabona ko ubu baca muri environnement bakagenda bagasaba ukeneye gucisha ibiti akagenda kariha muri leta amarishe muri leta carondera abakozi bagasatura hariho abandi bantu bafurunisa imbaho rero bakarisha bagenda bakatuzanira natwe tukabagurira tubaguriye urumva dukora izo mbaho nk'ubu hariho n'iziriko n'izo novuga ko nk'ibiti biba byarakuze cyane leta ishobora kuba yaratanze nko mu kibira ibihaye umuntu nko kundisha nivyo oye ibiti bikeyi navyo nyene twarabironse kw'imbaho. Okay, aha wari gukora iki ngaha anya? Ico nariko ndakora iye bayita ni taburete y'imeza muri y'intebe muri make iyi ni saso y'intebe nariko ndategura urana nk'iyi ya mbere yamaze kurangira urabona isa neza iye nayo urumva bisaba ko twongera tukayikora nk'uko nyene. None wotubwira nk'ibiti mukunda gukoresha ibiti mukoresha mu kubaza byitwa gute meze gute? Aha ngaha ku bisanzwe ibiti dukoresha ubuye kandi abakiriya bemera kera twarakora igereveria n'ibindi biti byabo murera abana mugabo abakiriya bagaca bavuga ko bibungwa nino twaca duhindura rero ubu dukoresha hanini ya umukaratusi. Kubera ko umukaratusi utandukaniye n'izo zindi mbaho ku bukomezi bwazo? Umukaratusi ni igiti gikomeye cyane iyo cetse nikibungwa eka naho wogishira mu mbora so kuvuga ngo kirabora urubaho rwaco niyo umuntu arukoza akarusiga rurasayangana usanga rusa neza. None woshaka kutubwira ati nizengorane mukunda gusanga muhura nazo muri aka kazi kanyu ko kubaza muri job yanyu? Bo ingorane dukunda guhura nazo sizindi turiko turabaza muri make turashobora kuhura n'umuntu umukiriya akadutuma nk'ibintu adutumye nk'ibintu hari gihe umuntu bimugora gukora kunyarutsa kubikora bagashwana anigiye rero umukiriya nawe nyine agutuma ibintu akaguha ka avance gatoyi ntagaruke kubigombora gacu usanga bigumye biri ngaha bikamara umwaka n'uwundi mwaka no guheba hariho n'abaheba ugasanga biheze ngaha kandi iyo ari umukiriya yatumye ikintu kenshi usanga atari ubundi umuntu yihutira kukigura kubera atari we aba yagitumye. None kese yego tubwire ahanye hakunguko muronka muko murakora iyi job yo kubaza? Akunguka ko turakaronka kuko iyo tutaba tukaronka ntituba tutuma tuko turakaronka gato
mugabo urumva ntikaba ari kenshi cyane. None ni iki wobwira nk'aba jeune cyangwa umuntu wese yifuza gukora uyu mwuga, ni iki womubwira ngene yotangura ngene vyogenda? Icyo nobari abajene bobo no ngaha turasanzwe dufise abajene batari bake. Nk'ubu uye twe turagirisha n'amaformation ku bana bahejeje fondamentale bakaza ama tukabaforma, ni ukuvuga bararonka akarusho kaniniya cyane iyo tubaformye baca bamenya umwuga. Nta misi myinshi ihera batarakora ku mafaranga baca batangwa guhema. Okay, none woshobora kumbwira n'akahe kunguko n'akahe karusho washoboye kuronka muri iyi job yawe yo kubaza, ibyo washitseko uga n'undi muntu yumva yuko aka kazi mugakora uko nyene mugabo hari ikindi kintu kikwinjiriza? Aka kazi rero mu kugakora n'akazi muntu bisaba kuko abanza kihangana. Je bintu nakuyemo sinovuga ngo ni bike, mugabo ugakoze utaruha umutima ntaje kuramo. Nk'akarorero jewe mu buzima bwanje bwose mbayeho kubera ururubaho, nta handi hantu ndakora akazi, nta wundi muntu ndakorera. Mugabo nk'ubu bwa mbere ho narubatse inzu, kandi inzu atari mbi imeze neza, mbo umva ndongera ndubaka urugo, ubu ndafise umuryango w'abana batari bake, ni ukuvuga abo bose bafungura nciye kuri urubaho. Hama nashaka ubwire abandi bantu usanga bajya abantu usanga basuzugura ijobo y'intuze yo kubaza y'imyuga itandukanye, ngiko bababwira ubibira nk'akabanga kuvyekeye imyuga mukora? Kuri uwo mwuga dukora ubona ibirira akabanga wewe ariko arakoze yoshobora kuza agatangura agapima akaraba, maze gupima akabona kuko hari mukivuyemo aca yumva ingufu zo gukora. Umuntu amaze kugira ingufu ahera senkera akageza saa moya canke saa 12. Ni ukuvuga rero urumva aha amaze kukiyumvamo, uca usanga umaze kukiyumvamwo byerekanwa nuko nawe uri kuraronka umwimbu. Nico gituma rero nabo bantu boba basuzugura umwuga bawusuzugura kubera batawuzi canke batagomba gukora. Ahandi hoho nakazi gasaba ingufu kandi gasaba ishaka ryo gukora. None tubwire aha hantu musanzwe mukorera ku batahazi kugira ngo bashobore kuza kubashorera, mukorera he, bahita gute? Aha aho dukorera na ahantu hitwa dukunda kuhita ni Mutangano, kuri ya Beni Nyankoni. Ya Beni Nyankoni niri barabara ry'ikaburimbi rigenda rikashika no hariya ruguru kuri Mosi. Tukaba twatangwe ngaha ayo mu 2000. Ni ukuvuga kuva mu 2000 je nabwo ngira ico ndonka, mugabo kugeza ubu urumva ndamaze kubona kuko duke ndaturonka. Reka tugushimire ku mwuga utubwiye kutumenyesha kubitandukanye kuvyekeye kubaza. Ndizera yuko n'abandi bumvise uri kuraba hanura kuvyekeye kubaza bijukire kubaza. Reka tubashimire, nizeye ko n'ikindi gihe tuzoshobora kubagendera hari mukatwakira. Mwarenze gushika ngaha musigaye mukora ibindi birenze ibi. Ego kubisanzwe murakoze kutugendera, ahubwo mbere bishoboka ho mwari kugenda muravye n'ingene n'ivyo twakoze, ahubwo ivyo dukora sikuvuga ngo ni ibintu ashobora gutembeza tubaza kubiraba byose ibintu dukora ni ibintu byiza kandi no mu makungu nk'ubu uye baravuga bati ababaji ba mbere bahagaze ku Mutangano birahazi. Turagenda no mu exposition ubu hari imirije ico bita Juakari kazi nguvu mu Buganda mu kwezi kuza naho nyene hari abazogendayo. No kuvuga kubera ibintu byacu gusa bigoye gupakira mu modoka canke n'indege, niho twebwe ntitukunda kugenda turi benshi, mugabo abandi banyamyuga turarungika umwe bakajana n'abandi mu bandi. Okay, sawa murakoze. Yego namwe murakoze kutugendera. Yego murakoze. Bakunzi bo kwijob, murumvise ukungene Cressa atubwiye ibijanye n'umwuga wo kubaza. Ndibaza mukuri nanje vraiment natangaye gose kuko sinenzi yuko kubaza bishobora kuvamo ibintu byose ngandiko ndabona nawe mujene, nawe wicaye muhira, nawe petite wawe utazi cyo gukora. Umwuga ni ikintu ca mbere gituma uba motive ko mukora imisi yose. Naho ndaguhimiriza ukura amaboko mu muzi, umve n'imifuko ubishobotse ukanayikurayo kugira ugire aho ushikanye nawe, kugira ngo utunge umuryango. Gahunda nimwe gusa murayizi, gutunga kare tukira abajene baryoshe nawe usanzwe wikorera ibyawe mu buzima busanzwe. Bakunzi b'ikiganiro kwijob, na ikiganiro cyacu gisozerewe n'ukuri byari bimeze fresh, byagenze neza kubaza, twabonye byinshi bijanye navyo. Nimwibagire kugira abona aho hasi no mu kiganiro gikurikira. Kwijob tuko tayari.